mu bisanzwe abavugizi b'inzego mu mirimo bajejwe harimwo ivyo byo gutanga amakuru kuvyerekeye ibikorwa biba biriko birakorerwa mu gisata baherereyemo. Ico twobivuga ko nkuko twabihanuranye hagati yacu nuko ico kibazo kitoba intambamye y'abashaka kumenya ibiriko birakorwa mu bisata batumbereye, kuko ivyo bica bituma haba iterambere muri ico gikorwa, hakaba n'iterambere ku banyagihugu bagashobora kumenya ivyo barondera aho babisanga n'ibikenewe cyane cyane mu buzima bwa misi yose. Kudatanga inkuru turetse tudafatiye kuri abo bavugizi b'inzego, eka uwo ari we wese kudatanga inkuru birafise ivyo conona, kuko amakuru niyo soko y'iterambere, niyo umuntu ashobora gufatirako mu gutegura imigambi, niyo ashobora gufatirako mu gukora ibikorwa vya misi yose. Nta nkeka rero yuko kudatanga amakuru hari ico vyonona.